Mwakoze kuba muri benshi mwahisemwo gukurikira amakuru kuri télévision Isanganiro ayo tubashikiriza mu rurimi rw'ikirundi hagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Igipolisi kisanzwe kiri mu karere ka Afrika y'ubuseruko casozereye iminsi 10 cari kimazemwo inyigisho zijanye no gukinga amabi afatiye ku gitsina hamwe rero no gushigikira abafashwe ku nguvu akaba ngwarakunguko kanini ku Burundi. Muri quartier ya Mutanga Sud mu gisagara ca Bujumbura abanyagihugu barashimishwa nuko hubatswe uruhome rukingira ikimanga cari catewe n'uruzi Ntahangwa, bagasaba ko nibindi bice bibangamiwe muri iyo quartier navyo nyene byo kingirwa. Murabikurikirana mu idonido ryano makuru. Dasubiye kubaramutsa narimeje kubabwira yuko abanyagihugu bo muri quartier ya Mutanga Sud ni muri zone Rohero mu gisagara ca Bujumbura barashima kubona harubatswe uruhome rukingira ikimanga cari catewe n'uruzi Ntahangwa, bagasaba ko ibindi bimanga biriko biratuma habomoka amazu n'amabarabara navyo nyene vyo kingirwa. Oba niyo nkuru. Aho ni ikibanza cahoze kirimwo amazu yo kubamwo canke amakiosk yarangurirwamo ibikorwa bitandukanye. Uno munsi hasigaye ikimanga kuko vyose vyabomotse. Ibarabara ryahuza cellule ya Mugoboka ya mbere n'iya kabiri naryo ryaramaze gucika. Iyi mvukira yaho muri Mugoboka ivuga ko ico kimanga kidahengeshanya kwaguka na cane cane mu gihe cici. Imanga rero mu bisanzwe yaje buke amakuru adusumira ntiturabahinga nga turumva yuko munsi ashobora kuba hari ikibazo ari kubera yoba ari isi y'ibumba. Iyo si y'ibumba rero avuga yuko yo hageze muci iyaturura hanyuma bigategwa n'isibe nuko igisagara uko kiguma caguka bakaba bataduteguriye ukuntu amazi ari mu mazu yo mu misozi duhanamiye bayiha imigendera makanevo. Uretse ayo mazu abomoka eka n'imiringoti yahora imanukana amazi hari yamaze gucika. Avuga ko iyo quartier yose ya Mugoboka itagira n'imigende y'amazi. Iyi quartier yose nta kanevo nimwe ifise. Kiretse n'amakanevo n'amabarabara urabona yuko ayo dufise nayo twebwe nyine twiyungunganije ko nk'umuntu agwaye ari mwari amazariya urabona kugira bamutabare nta ambulance ishobora gushikayo cyane nk'ubagize isanganya ry'umucanwa kugira kizimya moti ize kuzimya urabona yuko ntibikunda. Ariko ku ruhande rwa quartier ya Mutanga Sud hoho bariruhukije. Aho ni nyuma yaho ikimanga c'uruzi Ntahangwa caguma ciyagurira ndetse amwe mu mazu akaba yari yaramaze kwata imigaga. Ibarabara rihuza amakaritiye ya Mutanga Sud na Mugoboka ryari ryarugawe uno munsi rirarengana. Amazu menshi abana hagiye yononekaye banabona yuko azosidoka kwamaze kwakora abana ko ari sawa abana haje amakandi gasiriko bamwe barahasubira murabibona. Ndibaza rero ako gasiriko kubace bakazibira nta ngorane nimwe hari ubu harakozwe ku buryo vraiment twoshimira cyane leta kuba yarumvise amarira yacu ikadufata mugongo kumsika dukora nahantu. Ariko kandi tubandanya kandi twitakambira kubera ko ntibaraheza gukora kubera ko nahari ugiye ku Mugoboka wa mbere wa kabiri urasanga kandi hakiri bihomoka. Mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura neza na neza ku kiraro ca Muha hafi y'ibarabara rya Bujumbura Rumonge naho hari ikindi kimanga kiguma ciyagurira ku mpande zose. Abaharangurira imirimo batiturizeye ko ibikorwa vyo kwakingira bigiye gutangura kuko baguma babona imodoka ziseha amabuye. Inyigisho zijanye no gukinga amabi afatiye ku gitsina hamwe no gushigikira bafashwe ku nguvu biri mu vyo igipolisi c'akarere ka Afrika y'ubuseruko cari kimaze iminsi 10 cigishwa.
userukira urwo rwego mu Burundi Pierre Chanel Ntarabaganyi avuga yuko arakarusho ku Burundi kuko ngo abaronkejwe izo nyigisho bashobora guca baca nako baja mu gitigiri c'ingabo zikoreshwa n'ishirahamwe rya Afrika hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Ikigwa cyatunganijwe n'ishirahamwe ry'akarere ko mu buseruko bwa Afrika yitwa Eastern Africa Standby Force, rijejwe kwigisha ingabo no gutegura ingabo zorungikwa kugarukana amahoro n'umutekano ku isi ariho hose. Iryo shirahamwe ryasavye yuko ivyo bihugu birigize bahurira ngaha, bavuye mu bihugu 10 harimo Komoro, Djibouti, harimo Ethiopia, Kenya, Seychelles, Somalia, Sudan, Rwanda na Uganda. Cyari gitumbereye kwigisha no gutegura abacize igihe mworungikwa mu kugarukana amahoro n'umutekano ku isi mugahura n'ikibazo cy'abafata ku nguvu canke bafashwe ku nguvu mu vyifata mu gute. Ni ikigwa bise SGBV, ni kuvuga sexual gender based violence. Ubu rero abahejeje kuciga bishitse bakarungikwa bokora ako kazi neza. Urumva rero akarusho gahari nuko irishira hamwe ritwigishiriza abacu sabarundi gusa mugabo abo mu bihugu birigize kugira ngo bamenye ubumenyi nyabwo mu gihe bagiye kugarukana amahoro n'umutekano ku isi, kandi bashobora kwikorwa ko na Union Africaine canke bakikorwa ko na Nations Unies, kuko bamaze kwigishwa barashirwa mu cyo bita database banque de données ku buryo baba bazwi tibanganuku, kandi bikamenyekana ati umwe wese yize yakurikiranye ibi nibi iyo bamutumye bo mwikura ko bamukeneye ikintu kiniki. Igihugu iyo kibaye mu ingorane mu indyane za politike gushika nuko kizamwe amaroberiyo, usanga bagiye mu migwi igwana bari mu ishamba bagwanya ibisoda vya leta, ahabaye ingorane ari hose nta bakenyezi baba bafise n'ababa bafise ntibaba bari kumwe n'abasirikare ba leta b'igihugu cagize ingorane ntibaba bakironka umwanya wo kuja kuraba imiryango. No kuvuga rero mu bijanye no gufata abagore n'abakobwa ku nguvu mu cyo gihugu mu mabi ashikira ico gihugu, ivyo ntibisigara inyuma, kandi bararavye basanga ivyo bintu birasinzikaza abantu cyane. Rero aba bafasha mu gukinga kugira ngo ntibishike ntibibe, canke iyo byashitse ababikoze bofatwa gute, amategeko abihana nayahe, bakongera bakamenya ati uwo byashikiye we twomufasha gute, haba kumufasha kumuvuza kwa muganga no kuzomukura mu za traumatisme, mbe umwana azovuka bivanye n'inda atifuje mu byo bihe by'intambara byo byogenda gute, haro n'izindi mfashanyo bica bigenda bijanye. Ano makuru twabateguriye arabandanya. Abadandaza b'imboga n'icamwa ca pasteke bimuriwe kuri no wa kane mu isoko yo mu Ngagara bakuwe mu isoko bari basanzwe bakoreramwo kuri Kotebu. Ntibashimishwa niyo ngingo kuko ngo hari bagenzi babo basigayeyo kandi nabo bari badandaza ivyamwa, basaba yuko nabandi boshe kwimugwa. Umukuru w'abadandaza mu isoko yo mu Ngagara kabahumuriza avuga yuko nabandi buca babahambya. N'inkuru tubaza Jean-Marie Mayonga. Kuri Kotebu heraba turicaye n'abaranguzi bose baduhize batubuze niyo turi, abana bacu bagomba badufane n'inzara. Abo nabadandaza b'ivyamwa pasteke n'abimboga zirengarenga bahora bakorera mu isoko ya Kotebu bidoga bavuga ko aho bimuriye mu isoko ya Ngagara atabakire bazoronka, bakavuga ko iyo ngingo batayishimye kuko isoko yo mu Ngagara ngira ahantu hinyegeje. Kubijanye n'ikidandazwa cyacu ca pasteke twabyakiriye nabi kubona badukuye muri Kotebu bakatuzana ngaha, nuko batuzanye twenyene ku mapasteke batazanye n'abandi badandaza ivyamwa. Kubana badushize ngaha cyambere byo batubwiye ko batuzanye ahantu heza, kandi turabashimiye ko badushize ahantu heza, ariko nta mara turiko turaharonka, nta mukiriya numwe kuva mu gitondo turaronka. Bagasaba ko abadandaza bose baba b'ivyamwa kimwe n'abadandaza bizini mboga boja hamwe muri yo soko ya Ngagara kugira ngo nabo bashore kuronka abakiriya. Dusaba yuko turonderera ikindi kimanza tugasubira hariya canke bakazana ivyamwa byose ngaha. Kinagomba gusaba nkuko ababijejwe aribo batuzanye ngaha bari kumenya ingana bagena mu soko ya Kotebu, ahantu imeza iyo ari yo yose idandariza irengarenga,
bose bakabazana bakaza bakadandariza hamwe na twebwe tudandarije hamwe twese bumva ko irengarenga zose zirondererwa mu ngagara bajya baranguzi nta numwe azokwepera hariya uwari wese azoduka n'imodoka aze kuzitora ngaho. Emmanuel Mugisha aserukira abadandaza mu isoko ya Ngagara arabahumuriza aho ababwira yuko abakiriya bazobaronka. Ivyamwa vyahora bipakururirwa hariya inyuma y'isoko byose bizozino naho muri Kotebo bagomba kubidandariza mu isoko nabone bazohora baza kubidangurira ngaha mu isoko ya Ngagara. Jenda baremesheje ivyo no kuvuga yuko iyi soko ya Ngagara idandaza ibintu byose. Abadandaza bakaba bahora bakorera hanze ku isoko ya Kotebu, iyo ngingo yo kubimura mu isoko ya Ngagara ikabafashwe n'ubuyobozi bw'igisagara ca Bujumbura. Mu makungu naho sentare mpanavyaha y'Ipari mu gihugu c'Ubufaransa yemeje kuri uno wa kane ko Nicolas Sarkozy yahoze arongoye ico gihugu ahanwa n'icaha cyo kuba yarakoresheje uburyo butemewe n'amategeko mu gihe c'amatora mu gihugu ca Equateur, naho umukuru w'igihugu yashinze ibihe bidasanzwe mu mabohero yose ari muri ico gihugu, akaba ari nyuma yaho habaye imishamirano ku munsi wa kabiri hagati y'abafungwa igahitana abashika 100. Haisa Liliane n'amahoro. Ntiyashimye kumviriza isomwa ry'urubanza rwiwe rwaciwe na sentare y'ikosorero y'Ipari muri dossier yiswe Big Malion. Nicolas Sarkozy yagiriwe n'icaha cyo kuba yarakoresheje uburyo butemewe n'amategeko mu gihe c'amatora hari mu mwaka w'ibihumbi 2012. Sarkozy yahoze arongoye igihugu c'Ubufaransa yaciriwe urubanza rwo gufungirwa imuhira umwaka wose adacaruka akazocungwa hakoreshejwe ubuhinga bwa none. Kubwo umucamanza Caroline Viguet ati Nicolas Sarkozy yarazi neza uburyo ntarengwa bukoreshwa mu gihe c'amatora kuko ntijyari rya mbere ahiganywe kandi asanzwe azi ibijanye n'amategeko. Yaragabishijwe agashika kabiri yuko ariko ari monogoza nubwo vyaruko nticabujije ko abandanya birengako. Vyose vyatanguye mu mwaka wa 2012 aho Nicolas Sarkozy yariko yitoza mu kibanza cyo musubirira ku ntebe y'umukuru w'igihugu. Ibiharuro vyerekana ko atamahirwe menshi yo gutsinda afise niko guca agwiza imiyamamazo ku rwego rwiyaguye mu gukoresha amahera agera ku miliyoni 42 z'amayero yikubiranije kabiri ku yasanzwe ategekanijwe n'amategeko. Abajejwe gukora amatohoza bamaze kubibona, Nicolas Sarkozy yaciye akoresha amafacture ya magendo nubwo we yagumye bihakana. Umushingwamanza wa Nicolas Sarkozy amenyesha ko bazokunguruza ugo rubanza ubutarariye bobaye ubugira kabiri Sarkozy aciriwe urubanza muri uno mwaka. Mu gihugu ca Equateur kw'irembo ry'ibohero ry'Iguayaquil bano bakenyezi baje kubaza amakuru y'ababo yamara uruja n'uruza rw'imiduga y'igipolisi na za rusehabaniha ntizibaremesha. Uyu mugore ati nshaka kumenya amakuru y'umuhungu wanje afungiwe hano. Ubwo bwicanyi bwahabaye ku munsi wa kabiri bwatumye umukuru w'igihugu ca Equateur Guillermo Lasso atangaza ko hashizweho ibihe bidasanzwe mu mabohero yose. Uyu mukuru w'igihugu akabaciye afata mu minwe ico kibazo. Ubwo bwicanyi bwabereye muri iryo bohero bwatewe n'imishamirano hagati y'abadandaza ibiyayura mutwe bamuka mu gihugu ca Mexique. Warongoye igisagara ca Guayasa amenyesha ko igipolisi kiriko kirasubiza ibintu mu buryo. Haraciye imyaka 10 ubwicanyi nk'ubwo buza burakogwa mu mabohero yaho muri Equateur. Ibiharuro bitangwa n'ubutegetsi vyerekana ko abafungwa 223 bishwe kuva mu ntango z'uyu mwaka. Amakuru twari twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi ni hano duciye tuyasozerera. Mwakoze mwebwe mwese mwadukurikiye, bakoze na bagenzanje bamfashije kwegeranya ano makuru naho ubutaha.